Tugeze muri wa mwanya mwiza w'amakuru mu Kirundi ngira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha ndabahikaze ndababwira ko ano makuru yacu y'uno musi agizwe n'ingingo nkuru zikwirikira ngo ikena ry'igitoro gibonekeza hano mu gihugu cacu c'u Burundi rirategwa n'amafaranga make ndetse hamwe no guteba kw'ivyo bitoro nayo ngo biratangaje kubona mu gihugu c'u Burundi hari ikena ry'amakara mu gihe hariho amashira hamwe ahingura ayo makara mu myanda ndabayikaze mu kanya nidonido ryana makuru ikaze kandi kuri mwebwe mwese muri ko muradukurikirana nkuko nari mejeje kubibamenyesha ikena ry'igitoro gibonekeza hano mu gihugu cacu c'u Burundi ngo biratwegwa na bimwe na cane nk'ikena ry'amahera gibonekeza hano mu gihugu c'u Burundi ndetse no guteba kw'ivyo bitoro ni nkuru ya mugenzi wacu Benoit Sindayigwana. Ikibazo c'ikena ry'igitoro kimaze imisi cibonekeza ahanini kiva ku ikena ry'amafaranga mvamakungu hamwe no guteba kugishikana mu gihugu kubagikura hanze vyavuzwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo ubudandaji Marie Chantal Nijimbere yari umutumire mu nama nshingamateka kuri uyu wa 11 Kigarama uno mwaka. Itoro tukigura mu masoko mpuzamakungu atari na hafi akenshi ugasanga no kugishikana hano mu gihugu cacu Burundi hari igihe bata umwanya rero iyo habaye decarage naho yoba imisi 3 canke imisi 4 mu kugira commande canke mu kuronka amafaranga y'amakungu adufasha gushobora kuja kuzana kino gitoro bica vyirepeta kuko d'entretemps de stock canke igitoro kiba kiri mu gihugu kiba gihagaritswe gukora kibandanya gikora gushikaho gihera kagacatangura kwibonekeza igura canke ikena ry'igitoro. Nayo ku kibazo c'igitoro bivugwa ko cinjira kidakwije ibisabwa arahumuriza akanatanga n'insiguro kuri ico kibazo. Kugira ngo igitoro cinjire mu gihugu kibanza gupimwa ko gikwije ibisabwa byose rero yaba kidakwije tuba twama tubona ingaruka mbi ziturutse kuko igitoro murazi ko ikintu kidakwije ibisabwa canke kivanzwe n'ibindi imodoka tuba tubona zirigwa zirasha ntiziba zibaye aho mwomenya ko kuva aho iryo kena ry'igitoro ritanguye kuja riribonekeza hano mu gihugu cacu ibiciro ku bifungurwa hamwe no kwiyunguruza vyagumye biduga ku rugero rurerure. Kuri ivyo vy'ikena ry'igitoro abunguruza abantu bakoresheje amapikipiki mu bihande bimwe vy'igisagara ca Bujumbura bamenyesha ko akazi kabo katariko karagenda neza biturutse kuri iryo kena ry'igitoro ni nkuru ya mugenzi wacu Gerard Nishimwe ariko arimenyereza hano. Twariyakiriye kuko twahebwe nta kundi twogira turindiriye iyo ivyacu bizoherera. Iyo ni imyidogo y'ababeshejeho n'umwuga wo kunguruza abantu bakoresheje amamoto n'amabajaji muri amwe mu mazone y'igisagara ca Bujumbura bavuga ko batorohewe na gato mu kazi kabo. Iruhande yo kutagira ico bakuye mu mwuga wabo wa misi yose no kuronka igitoro kibafasha bisigaye ari ingorane. Tuhamaze indwi yose irenga dutondeye igitoro ngaha. Abimodokari bo ntibakivugana no kajya kuri sise barapfukiyeho ngaho urabona akajagari moto zitonze mu mafuti twebwe twaremvye aye tumaze hafu ukwezi kose dutondeye ibitoro ngaha aye imiryango yacu mu kwicwa n'inzara aye tugiye epfo na ruguru twebwe iyi kazi yacu utagiye kunyonga mu barabara nta kurya je nka saa cyane nini ngaha ntonze ngaha ariko babwiye ngo nuba ko ntagira kuyipompo sindegeza no kuyipompo aye kuyipompo ni ngumu imigere nugupambana urapambana ufise n'akareservoir. Bavuga ko ubuzima bwabo n'ubw'imiryango buriko buhungabana muri iyi misi akazi kahagaze bagasaba ko bokoroherezwa mu guhabwa uruhusha rwo gushika aho bashobora kuronka igitoro ahariho hose. Urumva tutakoze nitwirya nta fundi nta nayo turuguru nk'ingene turya tutakoze. Ahubwo leta ico twoyisaba nuko twosaba aho gishoboye kuboneka bakatworohereza bakadufata mu mugongo nk'abamotari dutungiye umuryango ino abo dutungiye abagore ruguru eka noneho ikimotari burya gitunze abantu benshi bakatworohereza aho kije kugira ngo tuzishoboye gushika hari igitoro nazo zinywe hama tubone korohera. Aye twosaba muzehe perezida wacu nyakubahwa kubera bakadutunganiriza ko cibitoro kabisa n'ibyabaye nabi. Ikibazo c'ibitoro nitwo gita kuri leta ariko bibaho
twosaba yuko nko mu gihe igitoro kibuze ngaha mu karere iwacu bakaduhurusha tugashika hakurya basi tugatora igitoro hama tukagaruka mu karere iwacu. Ivyo biruko mu gihe izo ngendeshwa zitagifise uruhusha rwo gushika hagati mu gisagara ca Bujumbura, ivyatumye ubuzima bwa bamwe mu bari basanzwe batunzwe n'uwo mwuga buhungabana, bamwe baganasanzara. Abihagaze ko nabo bakaba ubu batagira shinge na rugero. Tubandanya n'amakuru yacu, biratangaje kubona hari kena ry'amakara hano mu gisagara ca Bujumbura, kandi hariho amashirahamwe ahingura ayo makara biciye mu micafu imwe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Igiraneza Bernice ariko arimenyereza hano. Ivyo abarundi benshi bafata nk'umwavu canke umwanda nk'ibishishwa vy'ibitoke, ibiraya n'ibindi, amashirahamwe amwe asigaye abihinguramwo amakara mu Burundi. Uwimana Evodi, umwe mu bahurikiye mw'ishirahamwe rihingura ayo makara, aratubwira ingene bigenda. Aya makara rero abonekana atagiti kirinze gucibwa. Aya makara aboneka biva mu bisigarira vy'imise canke mu bishishwa bijya twaza turata, bijya bintu byose dutonora tugatera mu mabarabara. Ibyo twegeranya tukanikira tugacisha mu mashini, ayo makara akaboneka. Naho bagerageza gutorera umuti ikibazo c'amakara, intambamyi zo ntizibura. Nk'ubu muri kino gihe hari kena ry'amakara biriko biva ku gitoro, murabibona cyane umwanya umwe. Natwe rero izo ntambamyi zica zitubako, kuko izi mashini dukoresha mu kuyahingura ariko ziranywa igitoro. Rero mwa kino gihe rero ntibisha bitworohera, kuko imashini ntizikora. Ubu twari dufise abakozi benshi, mugabo turabagabanya bivanye n'ingene atakazi kenshi kaba kahari. Kandi ikindi naco uburyo dufise sikirenga, ku buryo bw'uko tugenda kubirangura ahantu kure. Iyo batwaye tubufise nta ngorane n'imwe, byose birashoboka. Ni navyo vyifuzo dufise ko tuzohora tuyadugana mu misozi. Mwomenya ko uwo mugambi uje mu gihe hamaze iminsi hibonekeza ibura ry'amakara rikomeye mu gisagara ca Bujumbura. Tubandanya n'ayavugwa hano mu gisagara ca Bujumbura, ngo haribonekeza ko abantu batari bake bisamburira ko nk'imene mu konona ibikoresho rusangi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Patrick Hatangimana yimenyereza kandi hano kumbonesha kure yanyu BTV. Mu gisagara ca Bujumbura hambavu ivyategerezwa gukorwa na leta kugira harushirize kwa kaka gusa neza no gukinga impanuka, aho twovuga nko gusubiriza amatara agenga uruja n'uruza mu mahwane y'amabarabara, feruje mu rurimi rw'igifaransa, aho usanga hatari hake yarazimye, ahandi ugasanga aguma yakije umutuku gusa. Haranibonekeza kandi ingeso mbi yo kwisamburira ko nk'impene ikogwa n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura ubwabo mu kwiba ibikoresho rusangi vyari vyashizweho ku neza yabo nyene. Ubwo bube gito bwibonekeza ahatari hake mu gisagara ca Bujumbura bugizwe no kwiba ivyuma bifundikira ibinogo biri mu mabarabara bicamwo imyanda n'amazi, hakaba kandi no kwiba ibifundikizo vyakinga imyanda ishigwa mu bikono rusangi kugira iyo myanda yoye kwandagara. Hari n'ibindi bikoresho rusangi vy'ivyuma vyibwa bikajanwa gushogwa, aho ababigura baheza bakabicuramwo ibindi bintu. Hambavu y'ivyo haribonekeza kandi abagendesha imodokari bagonga ivyuma vy'amatara biri ku mabarabara, kandi ayo matara yari mu bibakingira amasanganya y'ijoro. Abatema ishami bicayeko sabo gusa, hari nibura bugirire babahe biyake biba ivyuma bitanga umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba, plaque solaire mu rurimi rw'igifaransa, vyari vyashizweho kugira vyatsa amatara yo ku mabarabara, co kimwe n'insinga hamwe n'amabeteri bijana bakaba barabinokoye. Ubu ahari impene hakaba hasigaye ikiziriko. Hambavu y'abisamburira ko hariho n'abiyorohereza bagaca ahantu habujijwe, bakemera bagahonyanga amashugwe, ibiti n'utwatsi vyari vyatewe kugira igisagara gise neza, bakirengagiza utuyira twashizweho. Nubwo biruko aba n'abandi baribaza nimba ababijejwe boba batabibona, kuko bimaze igihe kitari gito kandi bigatera umutekano muke mu gisagara ca Bujumbura. Tubasabe tubanze tumira amategeko. Muri ibisi bikuri rangiza umwaka ndabarahiye. Tesa na Noeli, Tesa na Star Times.
Nivyukuri ubuguze buke y'amezi abiri y'amayinite wari uraba ya Star Times uca wirabira buke yo hejuru yayo amezi abiri nyene. Sivyo gusa wari uraba buke yo hejuru iruta izindi baca bakongererako iminsi 10 yose wirabira ataco winona. Nimwirabira amasanamu ya mbere atesa kuri decoder za Star Times biraje vyihuse. Ganza TV yitwa Ganza TV kuri Star Times. Na ya decoder rurangiza itesa ya Star Times DTH n'ibihumbi 50 gusa. Tesa na Noel, tesa na Star Times. Que le spectacle commence. Iminsi mikuru iracabandanya muri Canal Plus. Gura amayinite nk'ayo wahorana ucumara iminsi 30 uraba amasheni yose ya Canal Plus. Iminsi 30 mwirabira ibiganiro biryoshe cyane ku masheni arenga amajanane. Iminsi 30 twirabira za nkino ziryoshe. Iminsi 30 twirabira y'amaseri dukunda. Iminsi 30 dukurikirana za sinema zakataraboneka. Pas mal du tout. Muri Canal Plus niturota duhagarika kubanezereza. Amakuru yacu tuyasozerere muyavugwa mu makungu tukaba tuyakesha mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Ayavugwa hanze tuyahereye mu gihugu ca Cameroon aho harangwa ibura ry'igitoro, aho ku mastation atandukanye imiduga canke amamoto bitonze birindiriye igitoro. Leta ya Cameroon yatangaje ko iryo bura ry'igitoro ryaturutse ku ngorane z'uburyo, ikaba yari yamenyesheje ko iryo bura ry'igitoro ryari kuja mu buryo kuri uyu wa kabiri, ariko atakirahinduka gushika kuri uyu wa gatatu. Amastation amwe yahisemo gushinga amaritiro atangwa haba ku mamoto canke ku miduga, iritiro 5 ku mamoto n'iritiro 10 ku miduga. Ibiciro vyo kuyunguruza navyo nyene bikaba vyaciye vyiyongera. Muri Ukraine igitero cabaye muri iri joro rya kuwa kabiri rishira uwa gatatu cakozwe n'abarusiya ku gisagara ca Kiev, cahitanye abantu bagera kuri 50 nk'uko bimenyeshwa n'abarongozi. Ico gitero kigira kabiri kigizwe ku mugwa mukuru wa Ukraine mu kiringo c'indwi imwe. Abantu bagera kuri 34 barakomeretse mu gice ca Dnipropetrovsk, 15 muri bo barinjira ibitaro, 19 nabo baravurirwa ku kibanza nk'uko bimenyeshwa n'urongoye igisagara ca Kiev. Ivyo biruko mu gihe umukuru w'igihugu ca Ukraine yafashe urugendo kuri uyu wa gatatu 13 Kigarama muri Bruxelles. Intumbero y'urwo rugendo ikabijanye n'iyinjira rya Ukraine mu bumwe bwa Buraya. Kuri makuru yo mu makungu dusozereye ko ana makuru yacu y'uno musi, ariko mu nkundire ndabasubiriremo ingingo nkuru zari ziyagize. Ikena ry'igitoro rimaze iminsi gibonekeza hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ngo rimwe na rimwe birategwa n'ikena ry'amafaranga mva makungu yibonekeza hano, ndetse no guteba kwico gitoro nayo ngo biratangaje kubona hano mu gisagara cya Bujumbura habikena ry'amakara, kandi hariho amashirahamwe ahingura ayo makara mu myanda. Nino ngaho rero duciye dusozerera ano makuru yacu, ariko imbere yuko nsozera banze ndabibutse yuko mudukurikirana biciye kuri Canal Plus kuri chaîne 396 kuri Star Times 106 canke 781, ndetse ko badashobora kudukurikira kumbonesha kure mukadukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi zacu kuri YouTube, Facebook n'ahandi. Nino ngaho rero duciye dusozerera ano makuru yacu y'uno munsi. Mugira ibihe byiza mu banyu no mu byanyu, murakoze.